twarahamara n'umushikiranganje wa mbere baratuberera amaso nk'umusiba igikuramwo ziracaruza kija kure zikirenza irembo twari tuzi ngo turi bihanganje okay iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kubamwiriwe canke mwaramutse vanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumvereza ibiganiro byacu muherereye rya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini twarababwiye amakuru akomeye cyane ajanye nibiri kuvugwa kuwahora rumushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni kuri ubu hari amakuru akomeye cyane ahejeje kuja hanze mu nyuma zuko ku munsi w'ejo vyavugwa ko General Guillaume Bunyoni yoba yabuze mwibohero rya Ngozi bamwe bakaba bavuga ko yajanwa mu gasho gakomeye cyane kari Gitega ese koko nivyo yoba ari hehe ivyo byose hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tuza kugushitsa ko ido nido biruko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira janye nibihejeje kuba kuri mama Burundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri ubu ngubu mu nyuma zuko yari mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kuri ubu ngubu nyene icubahiro neva vyamurenze nibiki bibaye kuyo mutambukanyi mu rugendo rw'ava muri leta zunze ubumwe za Amerika ivyo ngivyo navyo uraza kuvyumviriza ivyo biruko mu nyuma zuko kuyu munsi hamenyekana inkuru ikomeye cyane y'umusitari azwi cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Mutima Comedie kuri ubu ngubu ibintu vyahejeje gukomera cyane mu muryango wa Mutima Comedie abanyagihugu bobo baravuga ibiki ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avugwa mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL agatorwa asangwa ari mu mazabira ni mu nyuma zuko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo wipfuza yuko yasambura umugambwe wiwe agacaja uyu mugambwe kuri ubu ngubu akaba hari umugambi ukomeye cyane kuyo Mutama agatorwa asa uwo mugambi ngo watunganywa na Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo aramutswa amabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD uwo mugambi nuwuhe mu ntara ya Kayanza naho hari amakuru akomeye cyane havugwa turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayavugwa mu makamba atandukanye y'impunzi wowe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko eka ayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanama eka nsubire ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko hama muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko kugira tujye turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane nkuko twabibabwira mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu n'amakuru afatira kuyavugwa muri politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ubu hari inkuru ikomeye cyane iri kwirakwira irya nino ku mbuga hwaniro yibihejeje kuba ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu rugendo rwiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika gushika ubu vyarenze umutambukanyi wiwe General Neva eka n'umugambwe urahejeje kubitangaza ubicishije ku rukuta rwa Twitter n'amakuru akomeye cyane ashitse mwaka kanya uraza kuyumviriza biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira avugwa ko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni aruko kuri ubu vyahejeje kumenyekana aho yoba aherereye ni mu nyuma zuko ku munsi w'ejo hatari hariko haravugwa rumwe kubijanye naho yoba aherereye vyoba mu bategetsi eka no mu baryango biwe aherereye he kimbere yuko tugushitsa kwa ayo makuru yose tugushitse ko ayavugwa irya nino mu bisata bitandukanye
turayatangurira ku isanganya ikomeye cyane hejeje kuba mu gisagara ca Bujumbura ku Mutukura. Abari bahegereye bakavuga ko harimwo abasore babiri bariko barihuta baca bagira isanganya, ariko Imana ikaba yakinze ukuboko atawahasize ubuzima. Nkuko mubibona mu masanamu, umuduga wowo wononekaye. Iyo sanganya ikabije ikurikiriye yabaye mu Gatumba muri komine Mutimbuzi, aho umukozi wa Regideso yahiriye ku gipoto c'amatara aracura amaswi ku izina rya Vincent. Nayo mu yandi makuru akomeye cyane aheza kudushikira, naho ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Ethiopia bwaraye bugaruje igifovya c'amadolari yari yatswe abene gihugu b'Abarundi bafatiwe ku kibuga c'indege ca Addis Abeba kuva mu mwaka wa 2010, nkuko biri mu itangazo ryashizwe ahabona na ambasaderi Wirinyamitwe. Uwo baziko ari muri abo bantu batswe ayo mahera ngo yomurondera ku nimero iriho akamenyetso ko kongeraho 257 79 30 ko kugira bavugana ingene boyasubizwa ngo ayo mahera shika ku bihumbi 90 vy'amadolari y'Amerika. Biruko mu nyuma zuko mu Rumonge hoho havugwa amakuru akomeye cyane ko amakaritsiye amwe namwe yo ku mugwa mukuru agira umwaka atagira amazi meza. Abanyagihugu bo muri ayo makaritsiye bakavuga ko bagira bakwiza umwaka wose. Ivyo ni bitangazwa n'abanyagihugu ngo kugira ngo babeho mu buzima bwabo bwa minsi yose, abafise uburyo bagura amazi bakoresha, ariko ivyo navyo ngo ntibishoboye bose. Abatari bake bakoresha amazi yo mu kiyaga Tanganyika, amazi yuzuye imyanda myinshi. Abo banyagihugu batinya kuhandurira indwara ziturutse kw'isuku rike. Abanyagihugu baba ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge bakavuga ko batazi imvo zituma bamara ico gihe cose bataronswa amazi meza, bagasaba babijejwe kubaronsa amazi meza bataraterwa n'indwara ziva kw'isuku rike. Nayo mu makuru akomeye cyane twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu, ibihejeje kuba ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu mama Burundi Angeline Ndayishimiye mu rugendo rwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru akomeye cyane avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Neva yarayatahukanye agashimwe kadasanzwe agahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ivyo bavuga mu kinyamazuru Organisation des Nations Unies i New York. Akaba yagahawe kubwo kwitaho ibikorwa vyiza rangura biteza imbere ubuzima bwa bene gihugu. Abategetsi batandukanye bakaba bamukeje kuri ako gashimwe yaronkejwe, duhereye ku mukuru w'igihugu n'abandi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo abicishije ku rukuta rwiwe rwa Twitter akaba yamukeje nawe agira kuri ako yashitse yaronkejwe, aho agira ati ntabishimirwe, eka mama Burundi natwe tumwipfurize kubandanya ashira mu ngiro imigambi yiwe yaraye aherewe agashimwe, eka mbere yongere ko n'iyindi maze umwene gihugu abashe gutera imbere. Biruko mu nyuma zuko kandi amakuru akomeye cyane adushikira ava mu ntara ya Kayanza, ruko bagiye kuboneka ibibuga vyiza mpuzamakungu bibiri. Aha twovuga nka Stade Gatwaro na Stade Mparamirundi. Umunyamabanga w'umugambwe wa CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza, musitanteri wa komine Kayanza hamwe na musitanteri wa komine Busiga bakaba baragendeye iyi Stade Mparamirundi. Umunyamabanga w'umugambwe akaba yashimye ati vyoba bihambaye cane hamwe Kayanza yogira stade zibiri n'imirwi ibiri. Aha twomenya ko komine Busiga izoba itangwa muri komine Kayanza mu ntunganyo nshasha z'intara n'amakomine. Nayo mu makuru akomeye cyane twababwiye ariko avugwa kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Generali Aregiyome Bunyoni, nuko bamwe mu baryango biwe batangaza ko yo yahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kuri ubu ngo akaba yari umunyororo mw'ibohero rikuru rya Ngozi,
abaryango biwe rero ku munsi w'ejo batangaza ko batamuciryereka banabaza babijejwe nabo bakababwira ko hari aho yoba yajanwe. Amakuru akomeye cyane kuri ubu ariko arashika nuko General Guillaume Bunyoni yoba yari muriwe mwibohero rikuru rya Gitega mu gasho gashasha bivugwa ko ari we kubakirwa. Amakuru akomeye cyane yashika ku munsi w'ejo nuko General Guillaume Bunyoni bamwe bari batanguye kuvuga ko yatorokeshejwe. Ayo makuru akaba yavuye mwibohero rikuru rya Ngozi aho abanyororo bariko baribaza huyo bahora bapfunganywe yoba yari yajanwe. Bamwe bakaba bari batanguye kugira ubwoba n'igishika ko yoba yaragandaguwe. Ivyo byo kwimurwa ngo bikaba biri mu mugambi uramutswa amabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikabuko kandi mu nyuma z'ukuyo Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ngo afise umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umutama Gatorwasa. Ni mu nyuma z'uko ngo yamusavye kuva mu mugambwe wiwe wa CNL akanawusambura hamakaja mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Eka ko wewe yavuga ko niba ngo ivyo barwanira ari bimwe bategerezwa kufashanya. Agatorwasa yararahiye ararengwa ko atacaja mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ni kubwizo mvo rero bamwe mu ntwaza ngabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zaciye zitunganya umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umushinga amateka Agatorwasa. Mu makuru akomeye cyane adushikira nuko uburyo bwose bwakoreshwa kugira umugambwe CNL usambuke, ariko ngo gushika ubu bugihagaze nubwo hari bamwe mu ntwaza ngabo z'uyo mugambwe zatatiye igihango c'uyo mugambwe. Gushika ubu ngo ibintu bikaba bibandanya kuba bimwe uyo mugambwe, ariko Agatorwasa akaba wewe yaravuze ko ngo atazokwigera yemera ivyo asabwa uburongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi, na cane ko hari bamwe mu mugambwe we wa CNL baba baratanguye kumwagiriza kugambanira uwo mugambwe. Ni amakuru akomeye cyane adushikira nayo mu gisata c'amafilimi n'amakomedi. Kimenyesha amakuru cacu Burundi News dukeje umutama Mutimare Komediye kuri ubu ngubu bivugwa ko yoba yahejeje kwibaruka ikibondo, nubwo hari amajambo atari makeyi hoba mu muryango wiwe ka no mu babanyi baba bariko bavuga ko mutambukanyi wiwe yoba yarazanye imbanyi, na cane ko vyibonekeza ko kuva bagira ubukwe haheza amezi ashika kuri 6. Amajambo ariko arakwiragirira irya nino ku mbuga hwaniro rero akaba avuga ko iyo mutambukanyi iyo mbanyi yoba yarayizanye. Ni nako vyibonekeza uharuye amezi aheze bagize ubukwe. N'amakuru akomeye cyane abandanya kudushikira nayo muyavugwa hanze y'urubibe rw'igihugu cacu c'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu abanyagihugu baturiye agace ka Rucuru mu buseruko bw'ico gihugu barafise ubwoba n'igishika ko intambara zishobora gusubira kwiyadukiza. Ni mu nyuma z'uko hari haheze agahe gatoyi hari agahengwe. Kuri ibi bintu birakomeye cyane, baravuga ko umurwi urwana wa M23 ushobora guca uvyutse indwano biruko mu nyuma z'uko mu makamba arimwe impunzi z'abarundi. Kuri ubu na Kivara haravugwa ikibazo gikomeye cyane c'ubusuma. Ubwo busuma ngo bukaba buriko burakorwa n'abanyagihugu eka n'abari muri ayo makambi, bukaba ngo ari ubusuma bw'ibipfungurwa indi vyankenerwa mu buzima bwabo bwa minsi yose. Ngo ubwo busuma burahangayikishije cyane ababa muri ayo makambi. Eka tubareke mwumvirize aya majambo, turaza kugaruka tubashitsa ko andi makuru avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni muyumvirize. Biramaramaje kubona kugira mukuru w'igihugu arinda kuza. Twarahamaramaria n'umushikiranganje wa mbere twari tuzi ngo turi bihangange baca bemera bakore, baratuberera amaso nk'umusiba. Urumva ntibakora baraguhenda ngo bakoze mpaka aha kugira imanza zije mu ngiro nzoja kwicarayo. Hariho abantu bari baratumaze barankira n'inzego z'igihugu kuhinjira ntuze umukuru w'igihugu abari wagenda nanje barafata nabigabasha mugana araboroheye nanje nta kundi. Urazi umuntu ko kwankira ko winjira ahantu uri umukuru w'igihugu. Je mpora niyumvira none nk'uwo mudamu nicaye imbere yiwe ari umuntu w'umuplanto wo kuri reception, nkicara imbere yiwe plus d'une ntarengana nk'ubu yo duhuye cyane ko ariyumvira mu mutima iwe nta kantu yumva kamuzibura. Oya mbwira
umukuru w'igihugu kwicara imbere ibara ryaraguye bwabo rusabwa bimeze uko ryaraguye. Reka dukengurukira abamenyesha amakuru badufashije gutunganya ibiganiro vyacu vy'uno munsi kwigenekerezo ry'13 mu kakaro umwaka wa 2023. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu narakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.